Hambavu y'iyo nama isanzwe irimwo abakuru b'ibihugu, abarongoye amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye, haraboneka akaryo ko guhura. Ni muri iyo ntumbero nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye umubonano uwubatse ishirahamwe mpuzamakungu iraba ugwaruka, Organisation Internationale de la Jeunesse. Iyo shirahamwe ikaba ivuka ifise imizi mu gihugu ca Korea y'Epfo. Muri uwo mubonano bashoboye kuganira kuvyerekeye iterambere ry'ugwaruka, na cane cane yuko nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari umuhizi w'umugambi w'ugwaruka, amahoro n'umutekano muri Afrika, ariko kandi asanzwe azwi nk'umugenzi w'ugwaruka kw'isi yose. Muri uwo mubonano rero bagarutse ku migambi mikuru yoshigwa imbere kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi rushobore gushigikirwa bihagije. Muri uwo mubonano uwo arongoye iryo shirahamwe ari nawe yaryubatse, Dr Révérend Okso Park, akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yifuza gushiraho ishure mu Burundi aho bizokorohera iryo shirahamwe mpuzamakungu gusabikanya ubumenyi, ubuhinga kugwaruka rw'u Burundi. Eka nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye ico gisabo kandi aracemera, aranasaba yuko hobaho gushigikirana cane cane biciye muri wa mugambi uraba iterambere ry'ugwaruka PAEJ, be no guha korohereza ugwaruka rw'u Burundi gushobora kuja kwiga hanze, les bourses d'études mu bisata bitandukanye, gutyo bagahindura umuzirikanyi bakitaho gusumba ivy'iterambere nk'uko ibindi bihugu vyabikoze na cane cane Korea y'Epfo, gutyo Uburundi bushobora gushika kuri rya hangiro ry'igihugu cishira kikizana mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, cane cane busunitswe n'inguvu n'ubwira n'ubukerebutsi vy'ugwaruka rw'u Burundi.